Ego iriko wanditse izo barandura by Edgar ucuyibona iriko kabisa lyrics ntiragira video ama image ariko ari mu nzira vuba very soon bazoyabona. Ngoma tuvugane gato kubera iki izo barandura ibahoye iki? Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagera kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko maze kumango bu chumenya rero ko tuje ni protector king wenje nshushe tuje mu kiganiro cyo guhimbaza no gutazira Imana. Muri kino kiganiro kiza kwa ikiganiro kidasanzwe ni kiganiro za akuba ubona ko gitandukanye n'ibindi biganiro twaciye hano tugakora. Maze kumva ingoma nkeyi wiyumvira iki wewe? Ingoma ivyibushe nyene yakaba vyibushe twese twaba tuvyibushe ibane no bikomeze bien sana ni protector king we kuri mikoro ariko kandi nebutse ko inyuma ya kamera ndi kumwe na Wiso B ndirimbo aya akuraba ngo tumanuka Stefaranyica sana kuraba ngo tumanukanye indirimbo Jero ngabamanukanye indirimbo yitwa izo barandura ni indirimbo imwe mu ndirimbo nyinshi zakozwe none umukozi w'Imana teramanya twicaranye hano egana najeho ni indirimbo mpava mvuga byinshi sange ndangeje kiganiro ntarana mwakira reka imbere yuko bandanya nababwira amateka y'ino ndirimbo n'amateka y'ibikorwa vyiwe n'amateka y'izindi ndirimbo mu nkundire mbanze ndamwakire yitwa Edgar ndayishimiye jewe ndamuzi ariko batamuzi nibo ngoma ndabashikirize kugira ngo namwe mumumenye twamenye nyakiri mu gihugu ca Kenya bana ducuranga karirimbo kiwe hano mutipa araturondera tumenamwa akantu aravuga ati mukoza amateka nanje ndavuga nti hano umunsi umwe turagukene muri Tarisisi Hope Ministry TV uvyivugire kandi bivugireho baci umugani mu kirundi ngicumwana w'umwamariri yarakironka ashaturuhutse tumurose turi kumwe hano reka ndamwakire nituze imiziki banze hagarare mukozi w'Imana Edgar ndayishimiye turakuramukije. Nanje ndabaramukije cyane. Umeze neza? Umeze neza gose. Yegereza ka mikro kawe ka anata sindiko ndakumva neza. Ni sawa rero. Ndashima Imana n'abantu bakeyi. Muri abakeya nizere ko ndimwe. Yego urimo. Sha ivyo manje kwisabira ko tabuze ati ndashima Imana n'abantu bakeya nawe urimo. Urimo kubera tunari kumwe umwanya kandi ntakabinda kuzi. Asante sana. Nuko tumanukanye n'indirimbo yitwa izo barandura navuze ko ari yo muririmbyi yitwa Edgar ndayishimiye ni nawe turi kumwe noba nabeshe canke nivyo ntabwo wabeshe yo ni indirimbo yiwanje nise izo barandura. Yego uvuze indirimbo nyinshi biraza kuncanga kugenda kuri imwe ari cyo nza kwibuka niyo nza kukubaza ko canke tuza kuvugana ko ariko fata kanye banzo ndamukiritse uriya mutipa ari nyuma ya kamera ndabamukuramukije nawe mutipe nguri nyuma ya kamera niko bambariye yitwa Wiso P ndakuramukije Wiso P meze neza mbona duze kiganza byose abyemera ndakubona gusa n'uwanyoye icyayi katanyoye urumogi ntangorane arakanageza muri komete ngo yanyoye urumogi nuko rero tumanuka neza na neza mu kiganiro cyacu cuno munsi ubona neza ko ari ikiganiro kizakuba kimeze neza cyane nacecene ko umutumire wacu twari tumaze imeze tumurondera tukamubura ariko tugire ubuntu ari mu Burundi kuva mu gihugu ca Kenya uburi mu gihugu c'u Burundi washitse mu gihugu c'u Burundi ryari hamaze igihe kingana gute? Mu gihugu cy'u Burundi ndahamaze igihe 1 year kuvuga umwaka umwe kuba batumva icyongereza ego ndawukwije uri full stop for now ku umwanya ukwezi kwa gatatu. Urakwije umwaka uri mu gihugu c'u Burundi. Mu gihugu ca Kenya impande ibikorwa by'amaboko byo kwiteza imbere wari kurakora warabandanije umuziki indirimbo wakoreye mu gihugu ca Kenya zakoze ku mitima y'abantu benshi n'iyi ndirimbo irimo iyi ndirimbo umaze kwishira ku rubuga rwawe rwa YouTube
Ego iriko wanditse izobarandura by Edgar ucuyibona iriko kabisa lyrics ntiragira video ama image ariko ari mu nzira vuba very soon bazoyabona. Ngoma tuvugane gato kubera iki izobarandura ibahoye iki? Boho okay kuba sanzwe bumva ururimi rw'ikirundi izobarandura nabavugishwa binyoma Imana yayimpaye uko kandi yarambwiye ati yivuge yishire hanze kuko abavugishwa b'inyoma abaye benshi en plus na Bibiliya bivuga kuko rero hari abantu benshi bavugishwa ibinyoma bari ko barironderera agafu mutama ko barironderera wagatubutse. Yes yeah bari ko birondera agatubutse acavugishwa ibinyoma rero Imana ntizobihanganira izobarandura. Yes dukurikije kuri no ndirimbo ndumva bano bantu menga wari bafitiye agashafu kamuhemu yera kuko ari we yagutumye kubivuga. Ubwo abavugishwa bo kuri nabo cyo wabavuze ko kuko nabo ndizera barahari. Yeah sagashapu je nabagiriye ahubwo ni Imana yenyene izokabagirira kuko ni nayo deje yakabagiriye kuko yemeye ko ija muri Bibiliya. Maze ro kuja muri Bibiliya ko muri iyo ndirimbo harimo n'imirongo ibivuga narayivuzemwo batiyumvira ngo nibyo je ni komporeje. Jewe gusa nabaye nk'intumwa narashikirije ico natumwe kandi canditse. So nabavugishwa bukuri barahari abo rero mu kubamenya urasenga Imana yenyene ikaguhishurira kuko yavuze ngo mugendane ubwenge nk'ayandi nk'inzoka. Yes cyane cyane indirimbo ni izobarandura Imana izobarandura abo bavugishwa b'inyoma Imana nizobihanganira birumvikana kandi Paulo nawe yarabivuze ngo mu minsi iherezo hazoza bigira bavugishwa n'Imana kandi ngo batsimitse benshi. Neza cyane. Yes abishura ngo iki ati muyirinde ntihagire uwazimiza uko bimeze ni Evode ati Evode navuga reka cyo ndamuramutsa Evode uramuzi ndamuzi cyane nawe n'umugenzi wanje n'umu artiste nawe ndamuzi akaba n'ingabo y'igihugu akaba nagomba ndakavuge ntakaba n'undi muntu none wamaze kukivuga ari kindi kintu muhuriyeko mwese muravyibusha turanashushangira turakwiye kuzobonana tugasangira icayi vuba ndabahuza kugira ngo ico cayi nanje nigize kinchike tukuramutsa Evode ajya ndayishimiye nyene Edgar ndayishimiye Edgar reka hajya na Evode hajya Evode si ndayishimiye nawe nyene kweri Evode I think nuko rero nuko urumva kintu bimeze neza cyane muri studio ndi kumwe na Edgar ndayishimiye umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo izobarandura siyo gusa bize indirimbo nyinshi amaze kwandika turaza kuzica ku mayange zimwe nubwo umunyana ubona uri kuragenda unyaruka uko burya ndamubonye mvuga nti ninjira hano dukora akantu ntiwoncika ko ndinze ndakubona urumva rero namwe mutse kunsororera akantu muciye kuri ya nimero nabaha kuba ndamubazaniye abakunzi ba Transisi Hope Ministry TV. Nuko Edgar ndayishimiye indirimbo izobarandura arabirangoye kuba ko mvuze ngo indirimbo izobarandura cumenga mvuze iyo ndirimbo kari izobarandura indirimbo yitwa izobarandura Imana yiguhaye ukayandika nimba ucibuka neza hari mu mwaka wuwe hari mu mwaka wa 2024 Imana iguha indirimbo yitwa izobarandura ngo mumbarire abantu bamenye indirimbo z'imigisha ugomba uje muri Amerika ugomba uje Dubai nubwo ariko araca ibintu by'ibisasu ugomba uje Australia ugomba uje Canada n'ahandi umugisha abantu bakiye gute ino ndirimbo izobarandura mu gihe iri kiratanga ubutumwa bunyuranye no bw'abantu bamenyereye yo indirimbo bayakiriye neza cyane ahubwo yeshura nayikunda kuko bumvise karukuri kuko ikintu naciye nsanga abantu benshi hari ikinyoma bambikizera ariko rero abantu bamaze kumva ko izobarandura ubwabo barayikunze barumvise naho umuntu yabameneye akafu ariko yuko ahubwo byaranantangaje nari nenze ko bazonya babimpora ariko ahubwo barayikunze benshi cyane yego barayikunze kabisa kuburyo hari n'abanyitanga gatubutse hari n'abandi baca banyitanga we izobarandura yego mu micunga nari mwinga niko bimeze umuntu aritirirwa igikorwa akora ni byiza so wabyakiriye gute wari uvyiteze ko abantu bazoyakirana ugwetse nkuko ubona bayakiriye
siko nari ndavyiteza ariko nanje naraciye nezerwa kuko Imana yatumye babikunda kandi barumva ko ariko kuri so rero igikuru nuko ho impinduka tugakora Imana mu kuri no kugororoka yeah. Hoba hari impinduka umaze kubona kuba amaze kuyumviriza haba amashengero canke abakwegereye uvuga uti ndavyishimira ndabishimira n'Imana ko ino message abantu bayikoreye ko bakabatangiye guhinduka? Okay, mu mashengero hamwe ntirashikayo ko bakozi b'Imana bamwe ariko mu banyagihugu basanzwe mu bakristo basanzwe besho baramaze kuyumva kandi bakayikunda kubera abo bakozi b'Imana mu mashengero namba hari wowe yokorako biragoye kugira ngo aname n'ubutumire niyo invitation kuko abayumvise ko amukoze ugiye kumuvugira ibi ariko Fendofe ategerezwa kuyumvika mukorako kandi Fendofe Imana yo nyene bizosha bivugana nayo ahinduka dahinduka je narashikirije narahejeje bazomenyana n'Imana bazomenyana nayo na cyane je sinagabi Imana mu ijambo rimwe amen amen. Indirimbo yitwa Izobarandura abantu bavugishwa ibintu by'ibinyoma urumva umuriro kandi no kuranduka biba biri kumwe na cyane ko kuko ndafise nizi uri korabeshera Imana ngo Imana irapfutse kandi itapfutse iranduye no kuvuga n'umuzi ntisigaza kurandurana n'imitsi nirandurana n'imitsi igukura wese nego bano bavugishwa binyoma bashobora ko ari ko radukurikirana nubwo rimwe na rimwe batigaragaza ngo umuntu ababone ko Paulo yavuze ngo muzo ni Yesu yavuze ngo muzo bamenyera kuvyo bama bamubajije ati none tuzobamenya gute ati muzo bamenyera kuvyo bama bashobora ko ari ko radukurikirana gira akajambo babwiye kajambo no barira abantu bavugishwa ibinyoma nuko bogerageza bagakora Imana mukuri no mukugororoka hanyuma bakagira ibyo baruhiye n'amaboko yabo kugira ngo Imana itazobarandura ko iyo Imana ishavuye hari igihe kurandurika kurandurana n'abawe ariko iyo wakoze mukuri no kugororoka hari igihe igagukizanya n'abawe ukanura ko kuranduye kurandurana n'abawe iyo ndekonye ariko iyo bivyitwayemo neza iragukiza ikagukizanya n'abawe byo turazi ko ari intwari twagiye tubibonera ko uhereye kuri Noa gihe yagira yubaka ubwato hari abo yamorokoranye umuryango wiwe no kuri inde uramwibuka ntuze inde haje uragenda uramwibuka umukozi w'Imana intwari ntuzeye Loti Imana imurokoye mu gisagara ariko umugore we yabigendeyemo ariko kore yabaye ikigaba yabaye zantumva birivuga yahindutse inkingi y'umuntu ariko igihe imurokoye yaramurokoranye nabi rero no kuvuga iyo ubaye mwize Imana ishobora gukorokora ikawukiriza n'abawe ariko iyo ubaye ikigaba naho ikurandurana n'abawe mu yandi majambo Imana irashobora kurandura umuntu ikamurandurana n'abamwegereye kubera yabaye intumwa ivyo navyo cha twisunga Dawidi igihe Imana igihe akoze icyaha yamubwiye ati kicaha no kizokwira kizorandagata no mu ruvyaro rwawe mbega vyarabaye cyo ntivyabaye byarabaye thank you nuko rero indirimbo ni Izobarandura Edgar ndayishimiye tujane gato hano hantu uduhe ikintu bita kapera kugira bumve ka Edgar turi kumwe murimvye kwa n'umwanditsi w'ino ndirimbo twagiye Jago Twende indirimbo ni Izobarandura twagiye Izobarandura aba bugishwa binyoma Izobarandura Izobarandura rero niyo ndirimbo turiko turakurikirana ukaneye kuraba ino ndirimbo urandika Edgar ndayishimiye ukaja ku rubuga rwa YouTube iramaze kubiriko navyivugire ego iriko Izobarandura by Edgar ucisangaho niho ibereye ego umuntu agiye kuri no channel ya Edgar ndayishimiye akandika Izobarandura indirimbo akayibona ikintu yo cakora mu kugushigikira n'igiki
ashobora gukora subscribe s'abone partage muri mwe rw'igifaransa niko benshi babimenyereye Yego. hama bagasangiza n'abandi na comment uko yayakiriye n'ukuntu yamukoze ku mutima navyo biradutera intege hanyuma tukabishima asante sana. Wavuze ko ino ndirimbo ikiri audio lyrics ku rubuga rwa YouTube channel yawe. Yes. Amasanamu tuyitege ryari? Vuba cyane ariko aranyanyugwa kandi azoba ari ibintu bitagase cyane. Ego. Abavugisha ibinyoma ngira tuzobabonamo. Muzobabonamo bose. Ego. Oya si bose no. Reka nikosore si bose. Ariko bazobibona. Ego. Tuteko bazobibona. Abavugisha ibinyoma tuzobabonamwo muri yo masanamu. Yes. Ko niyumvira ino ndirimbo ndayifitigisha cyo kuyibona kuko tuvyemeranye video canke indirimbo y'amasanamu ni insiguro ya audio iyo yabonye gusa urabona nanje ubwanje ndayifitiye igishika yego kabisa reka nko kuvuze ko mu minsi atari myinshi tuzoyibona tuyirindire twiteguye twihanganye twese kugira ngo tuze tuyakirana ugwetse mu cyongereza bavuga ngo very soon mu kirundi vuba cyane none icyongereza sindakimenye bantu b'Imana mutazosura kumenyera ko nta cyongereza nzi very soon sindakivuze se nuko wakivuze jada kazi icyongereza ndagerageza nuko reka tuve gato ku ndirimbo izo barandura twari kumwe n'umukozi w'Imana Edgar Ndayishimiye yahawe iryo hishurirwa kugira ngo ashobore kukebura ubwoko bw'Imana canke abavugishwa binyoma kuko barahari ntitwobihisha ariko kandi nabukuri nabo barahari tubatera intege tuvuga tuti Imana ikomeze kubakoresha ivy'ubuhizi tukoroka muvandimwe yazanye akanongo tumanukane n'ino ndirimbo ukuboko kw'Imana niyo ndirimbo yatumye ndavuga ko yaduhuje ukiri mu gihugu ca Kenya reka tuyiceko gato menshi nabonye ukuboko kwawe Yesu narakubonye Haleluya narakubonye ukuboko kwawe narakubonye mami mu bihe bigoye kumbatira mami twigumanire twibanire nawe mami indirimbo ni ukuboko kw'Imana muririmbyi Edgar Ndayishimiye indirimbo urubakare indirimbo nziza cyane narakubonye mwami ukuboko kwawe mfumbatira none twigumanire reka shunde kuye Yesu we bice bigenda gutenene ko Imana ikurekuye ibinyakabaka biba bigutoye Edgar indirimbo ni nziza cyane yego murakoze cyane nanjye ndayikunda cyane gose utoyikunda yo bayitwande utayikunda yo bakomoka kwande
indirimbo ndayibuka turi hano na twari kumwe sister yitwa Kaboro Genevieve kanshingira ko ndamuramutsa naye ndamuramukije cyane kuko yatumye umwanya tubumenyana nawe nongera nshika ngaha muri Traces icyo gihe twarakorana hano kandi mwabikoze neza cyane yego narabashimiye ko mwarampezagiye murahezagiye n'imitima y'abandi bamaze kwibona yego iri ku rubuga yamanukanye ino ndirimbo arambwira ngo ino ndirimbo niyo umuntu yitwa Edgar je sinari ndakuzi muga twebwe muri Traces Hope Ministry TV ko tutarobanura umuntu ku butoni nabo tutazi ariko tukaba tuzi ibikorwa turabishira habona tukabafasha kubishigikira indirimbo tuyivugije numva ni indirimbo nziza irangyohera cyane ndibuka muri iyo emission naravuze nti ino ndirimbo irafite ni agashusho n'indirimbo bango Yesu ni nzira Yesu ni nzira Yesu ni nzira y'ukuri ija mu ijuru nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramwo gukizwa ni Yesu gusa ngomba kunesha naho birukomana ngomba kunesha nuko rero muri ico gihe iyi ndirimbo ibiraduhezagiye yego wabyakiriye gute ubonye turiko turavuza indirimbo yawe utatuzi kumburengira ngo natwe tutakuzi narahezagiwe cyane ndayiraba na Chemanza kwanza ndayitresha ndayishira muri flash kugira nze ndayiraba kuri screen na hamwe na my family twarayiravye turanezerwa turahezagirwa kuko twabonye ko mwadufashije kwamamaza message y'Imana message from God in heaven mwaradufashije kuyipataje gushika kure none Imana ibahezagire cyane kuko nakanyuma gafiringi sikanyuma kavuga ngo hora humura ceceka mubo yakoye amaraso nako turagashika ko karinga humura reka kwinganyira mubo yakoye amaraso zinajyawe ririmo hora humura reka kwinganyira mubo yakoye amaraso zinajyawe ririmo hora humura reka kwigemura mubo yakoye amaraso zinajyawe ririmo hora humura reka kwiganyira mubo yakoye amaraso zinajyawe ririmo hora humura reka kwihebura nshuti mubo yabambiwe nawe zinajyawe ririmo hora ceceka reka kwiganyira reka kwiganyira mubo yakoye amaraso zinajyawe ririmo hora humura reka kwihebura mubo yakoye amaraso zinajyawe ririmo humura reka kwiganyira mubo yakoye amaraso zinajyawe ririmo nuko zinajyawe ririmo nawe ntiririmo oya je ririmo frame naho nta no gukikiranya kabisa kuko mubo yakoye amaraso izina ryanje ririmo sha yarancungu ya ryabayemo kuva kera yego kandi nawe uri kuradukurikirana nawe ririmo nukuri kose wirinde rugumemwo neza rigumemwo yavuze ngo niba uri muri Yesu neza gumamwo yego uva ko iryo zina ririmo agumemwo neza cyane yego namba bumva wishinga intaye ko ririmo gumamwo yego indirimbo wayanditse ukuboko kw'Imana wisunze iki wari mu bihe bimeze gute kwiyumvira ku kuboko kw'Imana kuko wasoze uvuga ngo hora reka kwiganyira kuko mubo yakoye amaraso izina ryawe ririmo okay iyo ndirimbo nayitekerejeho cyane kuko twibutse iyo twavuye ibyo umuntu yagiye aracamwo harimo bibi usanga umuntu yagiye aracamwo cyangwa ubuzima bunyuranye butandukanye butari byiza ariko bwose Imana ikagendera umurenganishika umukuramo igatindika mushikana mu buzima bumeze neza iyo rero byibutse Imana igusaba iki ishimwe gusa hari gihe umuntu usanga yaciye mu gasho yanarenganijwe hagihe usanga umuntu yaragwaye akakubura nayo kuva mu bitaro kwigombora kuno bibabaza nko kugwara ukabura yo kuriha wakize ukaja mu gasho k'ibitaro kanagufungira mu bitaro ariko ivyo byose Imana muri zanzira za igihumbi ugasanga yatugukuyemo hari gihe ushobora ko wari ushomera utagira akazi ugasanga Imana yakaguhaye urumva rero nabwo ati narakubonye ukuboko kwawe yego urumva rero hageze aho tugaruka tukabwira babandi nabo bakiri mu ivyo tuvuze batarabivamo ati humura ceceka mubo yakoye nawe izina ryawe ririmo
je numva ataco norenza ngaha ndagushimire ko waduhaye akanya kawe ndakurekure wigire ku bindi bikorwa. Yego murakoze naco turashimye kandi turanezerewe. Yego indirimbo ni nyinshi cyane, jya ku rubuga rwa YouTube wandike izobarandura Bayedigare, izina rya Yesu, Imana ni nziza, ibikorwa byawe mwami, ni Igiswahili kirimwo, usitishwe na mambo ya dunia, na Kongereza nako nyene karimwo naho tutarabongereza. You are miracle father, you are holy, we worship you. Ariko ari indirimbo tutogera tutacishije ko kuba ariko aradukurikirana ivuga uko ego indirimbo yitwa izina rya Yesu kandi kariko karazagira benshi mu iminsi. Narayibonye irafise n'amasanamu ku rubuga rwa YouTube kandi ameze neza cyane gose. Ego twagiye inkingi ikomeye, izina rya Yesu ni inkingi ikomeye, iyo ndarifuza izina ryiwe nongegwa inkomezi, iyo ndarifuza izina ryiwe jewe nongegwa inkomezi. Izina rya Yesu ni inkingi ikomeye, izina rya Yesu ni inkingi ikomeye, iyo ndarifuza izina ryiwe nongegwa inkomezi, iyo ndarifuza izina ryiwe nongegwa inkomezi. Izina rya Yesu rirurindushi, izina rya Yesu rivisa abarwaye, iyo ndarifuza izina ryiwe nongegwa inkomezi, iyo ndarifuza izina ryiwe jewe nongegwa imbaraga. Izina rya Yesu ni inkingi ikomeye, iyo ndarifuza izina ryiwe nongegwa inkomezi, iyo ndarifuza izina ryiwe jewe nongegwa inkomezi. Nurukurikirane rw'amakorasi atari make, ariko kandi wagarutse ku makorasi cyane cyane yaririmbwe nono muhisi Sedekiya. Hajya ni Sedekiya, Fanuel Sedekiya. Bashatse dufashe gusigurira abatumva Igiswahili nabo ego kuntu izo ndirimbo zirimo amavuta kandi zitera n'intege. Atare cyane ku batumva Igiswahili igihe yarima ngo jina la Yesu ngome yangu, kugira ngo bishire mu Kirundi n'abatumva Igiswahili bombe icyo yashatse kuvuga. Asante sana. Umukozi w'Imana Edgar, nyemerere ndagushimire kuva imbere ya tuno mikoro byananiye kuko indirimbo ni nziza ni nyinshi, umenga two kwigumira hano ariko umwanya n'utwemereye kugira ndakurekwe nawe wigire mu yindi mirimo. Wakoze cyane. Mwakoze namwe, turashimye kuba dukurikiranye, turashimye namwe kuba mwatwakiriye, natwe turishimye. Asante sana. Hano ni muhira, umwanya wari wose urosa akanya ukavuga uti bana rega ndi hano mu gihugu, ndi hano mu karere, tujya kara twiteguye kukwakira. Oya n'ubundi nzogaruka kuko ahantu heza umuntu ntiwagenda rimwe gusa. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Reka dushimire wowe wadukurikiranye, dushimire wari mu ruhande rw'amasanamu ariko aradufasha kugira amasanamu adushikira ameze neza. Ni Wizobi, ndabipfuriza ibihe byiza, tuze tubandanye duhezagirwa. Jya ku rubuga rwa YouTube wandike Edgar Ndayishimiye, muraza kubona zino ndirimbo, hanyuma umushigikire mu gukora subscribe cyangwa sabone, ugire partage zisangiza abandi, tanga icyumviro cyawe muri comment. Ivyo bikore no kuri Tarasisi Hope Ministry TV kugira ngo wamubone ibiganiro tubashikiriza iminsi yose. Inyuma ya kamera twari kumwe na Wizobi, kuri micro yari protector akingiwe Mr. Poro. Tuze dusubire mu bindi biganiro bizokurikirana ubutaha. Bye. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.